Abantu benshi rero bakurikiranye sinema ndundi kuva kera mwarabonye ko uyu mwana kuba atamubonye n'umwana yakuze akina amareresi ndetse aho papa wiwe yatanguye kumukinisha amareresi akiri muto cane ndetse bakimuterura ataramenya no kuvuga ariko ukuntu yakina bamuteruye akiga gutambuka vyaraboneka ko yakina neza cane akagerageza gukina ukabona ati uyu mwana azoba umukinyi mwiza cane. Naho rero turiko turabona ko yaciye ubwenge aho ariko agenda abikora neza cane ndetse abantu benshi bakagenda bavuga bati uyu mwana azovamwo ikintu gikomeye cane, uyu mwana azovamwo umuntu muzima kubijanye n'impano mvabwenge. Si ivyo gusa n'umwana aciye ubwenge no kw'ishuri aho ari umwana adashobora kurenga mu bana ba kabiri. Hello les fans, ndabaramukije ndababwira ati gira subscribe, ndabibutsa ko ari ireresi nziza ya Vyamaho igice kigira 12 cyamaze kuja ku mugaragaro nkuko abakurikirana urubuga rwa X-Ray Bam muriko murabibona. Ndabibutsa ko ari uyu mwana rero ariko arigaragaza ariko arakora ibitangaza mw'iyi party mibi bice turiko tugenda tubona nawe sugundi ni Bampenda Miriam akaba ari mwene Bampenda Idi Bampenda Idi akaba ari na papa wiwe akaba ari nawe director wiwe amufasha kugira ngo ibintu abandanya bikora neza cyane. Mbanza nkwibutsa ati gira subscribe, ndakwibutsa ko turi kumwe na Superbat aho ukeneye amabati meza cyane atahandi ushobora kuyakura atari muri Superbat. Ibi nibindi vyinshi cyane ntahandi ushobora kubikura atari ngaha kwa kino kinyamakuru cacu. Ushobora gutelefona kuri ino nimero ukeneye kwamamaza cyangwa ukeneye kubaza ugashobora kukironka wihuse. Ariko tugaruka ndababwira ati ni Bampenda Miriam. Abenshi muriko mugendamo mukunda ukunda ikagenda kina ariko ntimushobora kumenya ati mbega basha uyu mwana afise impano yo gukina sinema nkuko uye vyaje gute, bigenda gute umwana nkuye ashobore gukina nkuko hamwe abantu nka bose bakorora amosozi. Mbere yuko tugaruka rero kuri Vyamaho, reka tubanze tugaruke gatoyi kuri uyu mwana, tubanze tuvuge tuti umbega uyu mwana ivyiwe bimeze gute. Abantu benshi rero bakurikiranye sinema ndundi kuva kera mwarabonye ko uyu mwana kuba atamubonye n'umwana yakuze akina amareresi ndetse aho papa wiwe yatanguye kumukinisha amareresi akiri muto cane ndetse bakimuterura ataramenya no kuvuga ariko ukuntu yakina bamuteruye akiga gutambuka vyaraboneka ko yakina neza cyane akagerageza gukina ukabona ati uyu mwana azoba umukinyi mwiza cyane. Naho rero turiko turabona ko yaciye ubwenge aho ariko agenda abikora neza cyane ndetse abantu benshi bakagenda bavuga bati uyu mwana azovamwo ikintu gikomeye cyane, uyu mwana azovamwo umuntu muzima kubijanye n'impano mvabwenge. Si ivyo gusa n'umwana aciye ubwenge no kw'ishuri aho ari umwana adashobora kurenga mu bana ba kabiri atabaye uwa mbere ashobora kuba uwa kabiri. Naho rero twovuga yuko ari abantu benshi bagenda bavuga ati burya iyo uriko urakina amareresi umwana kenshi usanga vyagucanze, ariko uyu mwana turiko turamuraba wewe afise impano idasanzwe. Naho rero uyu mwana yatanguye gukina amareresi akiri umwana muto cyane ndetse kamwe mu kavideo yigeze no gukina kangurira papa we ko boja gusenga ari umwana mutoyi ataramenye no kuvuga neza indome atumva n'ivyo ariko aravuga. Ako kavideo akaba yaragakinye neza cyane ndetse n'abandi benshi bakavuga bati uyu mwana arakina neza cyane. Uyu munsi rero tuje kwa Miriam tubabwira ati mbega Miriam kuri tele biba vyifashe gute. Abenshi rero murabona uyu mwana Miriam ariko arakina ariko nimushobora kumenya ati mbega kuri tele Miriam biba bimeze gute.
ni Miriam rero ageze kuri tele, ageze muri tournage, ari umwana usanga atekereje cyane, ariko aragerageza kumviriza ivyo director amubwira, akagerageza gufata ijambo rimwe rimwe kurindi, ndetse hageze nuko akina ntaheza ngo adidinganye, avuga ibintu byose uko babimubariye. Mu kiringo usanga hariho abandi bantu bakuze bariko baradidimangwa, vyabananiye, ndetse iyo ariko arumviriza bariko barasoma script, ndetse akaba ashobora no kwibutsa uwo ubuvyibagiye, akamubwira ati burya wewe wari kuvuga uku, uje ndibuka ivyo bari kuvuga. N'umwana rero amaze gutegera ibiringo vyo gukina mu cinema, action n'ibindi bimenyetso, arabizi cyane. Mu kiringo uco usanga hariho abandi bantu bigenda abigora, ariko uyu mwana wewe arabimerita sana, aravuga ati ibi bintu ndamaze kubimenyera. N'umwana rero aboneka ko ariko aravyitwaramwo neza mu mareresi ndundi vuba cyane mu misi iza, mu myaka iri imbere tukaba tubona ko dufise abana bafise kazoza. Ni umwe mu bana twovuga ko mw'iyi misi yofata nk'ikibanza ca mbere, ko bivanye n'ukuntu ariko aritwara gukina. Aha naho bamwe n'abandi baca bavuga bati burya nta muntu atazi gukina, ahubwo bivana n'umuyobozi wiwe, ariko tukavuga ati hampande yo kugira umuyobozi mwiza birasaba nawe ufise impano yawe, maze ibintu bigakurikirana bigenda neza cyane. Ushobora kumita Miriam rero aho ariko abigenda abikora neza cyane. Numwe rero mu bana baciye ubwenge, azi kwishura n'ibibazo imbere ya kamera, ndetse haba mu biganiro, mu ma interview aramenya ati ndashobora kubikora uku, ndavuga uku. Ibibazo umubajije ibibazo adashobora kumva arabikwepa, ivyo ashoboye kukwishura navyo akakwishura. Reka ndabibutse rero ko ari iyireresi yavyamaho Miriam ariko agenda akinamwo, ndetse akaba yatanguye gukinamwo akiri muto gusumbaha, ariko ibintu bikaba vyagiye bigenda neza cyane, ukagenda kura ikaba ariyo mpano yiwe. Naho rero benshi bariko bagenda batira ama commentaire ati none iyireresi ko tubona ko yatanguye ikina papa wiwe, none iyireresi ijemwo gukinamwo n'umwana, ubwo umwana we ntazohavura avyara uwundi mwana nawe azayikinemwo. Naho rero bariko baravuga ati vyamaho vraiment ni iyireresi yakunzwe cyane. Mu majambo make vyamaho ni iyireresi yashoboye kuba iya mbere muri First Cup, ndetse iratahukana n'umukinyi wa mbere w'umwaka w'umwigeme, uwo nawe akaba yari Ange Neira, akaba ari nawe yariko arayikinamwo mw'ico gihe. Ku bantu bagiye bayikurikirana uko yagiye ikurikiranwa, ni ireresi yavyamaho yagiye ikinwa n'abakinyi b'amareresi bagiye batandukanye, nka benshi bo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakaba bagiye barayicamwo. Abakinyi b'amareresi bagiye batandukanye, nka benshi bagiye barayicamwo bagenda bakina, barongera bakina, ariko kuri iyi nshuro uyu mwana we akaba aje atavyorosha, akaba aje ari umwana aje mu zindi mpwemu zidasanzwe, avuga ati jewe nanje nje gukina, nje kwatwika hashe. Ni Miriam rero ndabibutsa ko ari umwana w'umwigeme, asanzwe akunda ishure, ndetse umwana w'incabwenge, n'umwana anagamburuka, n'umwana ategera, n'umwana afata ku mutwe. Reka rero tuvuga duti amashurwe menshi kwa Miriam, umwana ariko arakina neza cyane. Ndabibutsa ko hampande yaho afise n'urubuga rwiwe Love Miri, ushobora kumusanga ko ukamufollowinga, ukavuga ati kabisa uyu mwana reka ndamufollowinge, aho ibintu bimeze fresh sana. Ni Miriam rero twariko turababwira, umwe mu bakinyi bakina mw'ireresi yavyamaho w'umwana, ariko arabikora neza cyane, neza gose. Suyu gusa n'abandi benshi barahari, ni benshi bagiye bayikinamwo, ni benshi bariko barayikinamwo uyu munsi, ariko uyu munsi tukaba twashimye kuvuga kuri uyu mukinyi w'umwana Miriam. Rero ndibaza ko mwashoboye gutahukirwa. Reka ndakubwira ati we wagize subscribe, merci beaucoup. Namwe mwagerageje kudukurikirana, ndababwira ati muri abanyamahirwe, muri abanyamigisha mwebwe mwadukurikiranye. Ndabibutsa ko utogenda utagize partage ku mugenzi wawe, ukagira share,
ndetse ukagira na commentaire. Ndabutsa rero ko ari Mayeri Kiramvu mwari muri kumwe kugira ngo ndabahe utuntu n'utundi. Uyu mwana rero w'igitangaza murashobora kumushigikira mukamufata mu mugongo umuntu wese ashoboye, haba mu mapartage, haba mu makomante, ndetse haba no mu bundi buryo. Ndababwira ati ibintu biracameze fresh. Mayeri Kiramvu nayo aho duherereye ni kuri G5, ni kuri G5 Media. Ndakubwira ati gira subscribe, ndakubwira ati ugire share, ndetse ushikimwe n'agakomante. Ivyo bizoheza abidushimishe mes chers amis. Reka rero ndabaseze ndababwira ati mugira aho muba mwubahwe. Merci beaucoup.